Aha ni mwihinguriro Itrapac ry'umugwizatunga yitwa Adrien Ntigacika batazira ziranotse. Iryo hinguriro ribarizwa mu Ngagara muri quartier Nef. Iri hinguriro rero rikora imifuko. Abakozi nabo basanzwe bakora muri rino hinguriro baridoga batabaza bagira bati twebwe twaronkejwe akazi twitwa aba aide operateur, kuvuga ngo nabafasha baba operateur, nabafasha babasanzwe bakora ibikorwa ngaho. Abo ba aide operateur ngo bashikiye ku mafaranga angana n'ibihumbi 200. Ngo aba operateur nabo bahembwa ibihumbi 500 canke ibihumbi 600. Ngo aba aide operateur rero bahavuye bamenyera akazi gushika yaho bagakora nk'aba operateur. Ngo bamaze kubona yuko abo ba aide operateur bafise ubumenyi, ngo nabo baca babashira ku mashini bakora nk'aba operateur. Nukuvuga ko baciye batangura kunyonga izo mashini nk'aba operateur. Ngo bagakora akazi kenshi cyane ariko umushahara ukaguma ari wa wundi. Ngo aba operateur bobo ngo bakoze ntibarenza imetero 200. Ariko ngo aba aide operateur ngo bobo babaha imetero 800 canke 1000. Ngo baridoze bagasubira bakidoga, ngo niho biyumvira kubaha agaprime kari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150. Ariko rero ngo kibababaza ayo mahera babahaye nka prime ngo ubu bariko barayabaka kandi akazi kakaguma ari kakandi nyene. Bidoga kandi ko atampuzu bafise, atabirato, bati icuma kirashobora kuzibura. Aba bakozi rero basaba gufatwa nk'abandi bakozi, bagatanga karorero bavuga bati abaje gukora bitwa aba aide tailleur bahavuye babaha amakete, baronswa amakontra, ngubu bahembwa nk'abatayeri. Nabo bati turasavye ko twogirirwa nkuko bagiriwe abandi. Baravuga bati izi mashini ziraruhisha cane gose, twama dutaha tuza twajegeye. Wakazina babataziriye abayohoro. Ngo nukuvuga ngo abantu bakora nk'abacakara. Bati basi babona badashobora kutunganisha n'aba operateur, nibadukure kwizo mashini dukora akazi nkako twakora nk'aba aide operateur. Ni vyiza ko umukozi akoze ahabwa impembo ikwiranye n'igikorwa yakoze. Ivyo abakoresha bo mu Burundi barakwiye kubitahura. Iyo ukoresheje umuntu igikorwa akagikorera neza, nawe muha agahembo biberanye n'ico gikorwa, muha agahembo bikwiranye n'inguvu yakoresheje, araheza nawe akaronka umwete n'ubwira cyo kubandanya akora ico gikorwa. Twizere ko abarongoye Itrapac aka kamo k'abakozi batazokirengagiza. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Ntimwibagire kandi ryasango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe isaha 1 z'ijoro, ko ariho tuba turiko turerekana ingene twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Kandi ntimwibagire no kugira subscribe, j'aime na partage ku rubuga rwacu kwa YouTube ishuri ry'abarundi bose.